Ndabaramukije abakunzi ba Ghost TV mudukurikirana mu kiganiro y'Upreneur. Umukunzi Katia Benton je ndabashikiriza kino kiganiro. Nkuko musanzwe mubizi, y'Upreneur ni ikiganiro c'abanyamyuga. Aho tubasanga ku kivi bakatwiganira, bakatubwira byinshi ku byerekeye ibyo basanzwe barangura. Uno munsi twagendeye abanyamyuga, ariko akaba arabahinga mu byerekeye kubaka. Gumana natwe mushure kumva ibyo bashure kutwiganira. Twari Marlene Ndabashika umuhinga mu by'ubwubatsi kuko ni umuhinga mu bwubatsi dusanzwe dufite ishyirahamwe yitwa Rival Contractors turubakisha amazu turafasha abantu bashaka umugambi wo kubakisha inzu kuva mu cyiyumviro gushika inzu ihagaze. yacu yatanguye muri mwaka nyene muri janvier. Icyumviro cavuye yuko twarakorera abandi bantu hama tubona ko natwe dushoboye ko hageze ko tugira entreprise yacu. Mu gukora umuntu araza mu biro atwitura tukagerageza kwinabora son idée tukagira design nuvuga ko ducapa iyo nzu y'ibyifuzo vyiwe hama duhejeje tukaca tuja rero kuri tema gutangura kubaka après ama-étude yose. Oya sinje nyene hariho n'abandi bakeneye gukorana tuhahurira ngaha anya hageze ivy'amanama mugabo muri étude ibintu nkorera ngaha anya hama kuri tama niho dusanzwe tuba turi ku mwanya munini, niyo mpamvu ngaha ku biro tutahateba cane. Kuko handi umwigeme ibibazo bihora bishikira rimwe rimwe udashobora kuba ngiye kurondera isoko umuntu tukarahana rendez-vous hama nkasanga iyo rendez-vous yahindukiye mu bindi bintu sibyo kubaka canke kubera turi une entreprise naissante ugasanga basaba ibintu birengeye kuri entreprise iri nshasha niko zizo ntambanye. Aho tumaze gukorana biryoherwa kuko twebwe turatangana n'amavideo tukabitanga no ku mwanya kandi ibyo birabaryohera. Muri kazoza nifuza ko rino shirahamwe ryacu rizoba rikomeye cyane gushika naho no mu Burundi azotwizera ry'amazu manini manini natwe tukabibakisha ko ubumenyi turi nabwo. Hama n'ikindi icifuzo en tant que femme shaka n'umwumvise ko ari umugore w'umuhinga mu byo kubaka ntibatanga umenga na igitangaza bwari ibintu bisanzwe tuzobe turaba abigeme abagore benshi bakora muri ico gisata kuko si igisata ntibigoye si inguvu ni gukoresha umutwe gutanga amadirektive birasanzwe. Ico nobwira abantu bafise imigambi yo kubaka nuko boza baritura ama-entreprise bisa nk'abantu babinonosoye kubera hari igihe bakunda gukoresha abantu batavyigiye ugasanga inzu irabomotse kubera les études zitakozwe. Urumva ni vyiza kwitura kandi umuntu les entreprises sont redevables parce que nk'ubonye inzu ibomotse entreprise niyo iciriha kandi niyo witwarira muri sentare mugabo wangajije ujya wundi muntu sans contrat urumva ntaho witwarira. Ego urumva nk'uwubatse inzu nka 100 millions ikabomoka parce que utagirije ama-étude ya 500 000 urumva uburemere ntibungana.